iyo ubonye umuntu yidoga, no mu yandi majambo ni n'umuntu afise ivyipfuzo bitari satisfait kandi adashobora kujera. Ni n'umuntu iyo ashitse kuco ashaka nta na rimwe azopfa yepruva satisfaction. Ni naco gituma niyo umubohora ukamuvana mu bimoko vya Farawo no kwicigwa abana no gufatwa nabi no gusuzugurwa, ukamucica muri transition umutwara mu masezerano, nta na rimwe wewe ashobora kuba satisfait, nta na rimwe wewe ashobora guhazwa, nta na rimwe wewe ashobora kubona yuko icahawe canke agiriwe neza, nta na rimwe ashobora kuaprecia ukugirirwa neza. Ariko igihe cose umutima wiwe uborejwe n'ico ashaka n'ico abonye.